Yo, umurapa w'umurunda hari umubwirwa na vina kuri flows bisazi turavuna ntidufyina ubutuzanira ubuvenge n'ibihanga turamena mu Giswahili ciza bavuga kucana yo abaraperi b'Ikigali nemba munyumva muhunge kuri micro na hashitse ntituvana tutabanana kama kawa ntawachana tena mapema sana. Yo, my name is B-Face on the floor, Burundian rapper. Yes sir, things are going. What's up, easy, please, what it is, Tino boy. 87.6 station. Yeah, boy. What's up, going? Things are going. Twende. Kuberungunda, baby, kuberungu. Nzogukunda kunda ndagukundwa kase. Kuberungunda, ya nitwa Radio batazira arakara. Ndakunda Buja FM. Imisi yose n'amandiko numviriza Buja FM yo mvyuse canke yame. Yeah, big up. Mu gihugu ca Tanzania twajanye n'intumbero y'ibintu bitatu. Twari tugiye kuri recordinga mu studio atandukanye. Tugiye nuko raba umuririmbyi yo muri Tanzania turirimbana hamwe n'ibintu bijanye na concert ishobora kubera mu Burundi bijanye n'izo ndirimbo tuzoba twakoze muri izo nzira. B-Face Alijo baragiye mu gihugu cya Tanzania kuki mutashatse ko abantu babimenye? Abona bavuga bati abakinyi b'umupira bari muri terrain umwose amahiganira gutsinda. Ndibaza muziki ni politique je namanda bivuga. Hari ama strategy umuntu akoresha muri muziki. Kudasezera kutavuga icyo tugiyemo ngo tukivuga imbere y'igihe byarabaye nivyo. Yo bari kosa mbwa kandi atari kosa. B-Face on the floor mu gihugu cya Tanzania mwamaze iminsi ngahe mbega ibyari byabajanye byose mwarabikotse? Yeah, twamaze iminsi 11 kandi ibintu byose twakoze kabisa ngerageje kuraba byagenze neza vuba. Imana ishimwe sema amen basi. Amen. Wabazi. Ku mafoto turabona B-Face, turabona Alijo, turabona n'umunini akomeye cyane mu gihugu cya Tanzania Darasa. Uguhura kwa B-Face na Alijo na Darasa byagenze gute? Mbega n'igiki mwarakoze na Darasa? Darasa ndibaza indirimbo twatangiye gukora za mbere twazikoreye muri Wasafi. Kwa Liza Classic, kwa Diamond, kwa Simba. B-Face yakoze imwe na Jenkori yindi. Amadusubirwa kabiri tujya gukorera kwa T-Touch aliwe umuproducteur wa Darasa. Yeah. Wa Juma Nature, wa Newa Mitego bandi. Chaque fois dukora indirimbo Darasa niho yamari. No muri Wasafi. Oya, kwa T-Touch. Wasafi niyo kwinjira. Bisigwa yuko turiko dukora yamari hari igihe cyose. Twaratangura amasa duhereje niyo yatahirako. Niyo ndirimbo yindi navuga ibindi byabaye mu nyuma byabere ngaho nyene muri studio. Indirimbo ni zitanu. Indirimbo zitanu. Zibiri imwe mwayikoreye, imwe iwawe wayikoreye kwa Liza Classic, iya B-Face kwa Liza, imwe kwa T-Touch, iyindi kwa T-Touch, iyo imwe rero ku munsi weje muri conference de presse ndibuka haravuzwe amajambo benshi baravuga bati mbega ntimwakoranye na Darasa ko twaguma tubabona umwanya wose nawe uratubwiye ko Darasa mwagumanye hafi. Iyo imwe waratubwiye ko ari collab ya B-Face Alijo na Darasa. Wow, imikomera amaje avuga ifashe none last indirimbo zigera kuri zitanu mukoreye mu gihugu cya Tanzania mu minsi 11. Izo ndirimbo tuzitege ryari? Indirimbo urabona ikoze muri studio iragirwa mastering. Barayitunganya bakagira neza. Uvuga kandi nejo nabisiguye mvuga nisi cyo twenye twari muri studio. Hariho nabandi kandi twakuriye kuri programme nubwo bashoboye kuducisizamo bivanye n'ukuntu turabashitse. Yego. Uvuga ni kuba tutaje tutizanye ushaka gukora indirimbo itarahera muri studio. Uri kuri yo none. Twabahaye umwanya turagaruka tugati indirimbo zizongirwa zizoza. Yego. Vuba ni nagaseke. Vuba kazodushikiye agaseke abakunze umuziki ndundi bakarindi. Yego. Negishika cinshi.
Yo, what's up, easy, kulize, what it is, Tino boy, Spree, Buja FM 87.6 station, boy, the first on the floor, kama kawaida, NYC represent, yeah man.